Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Prezida Ndayishimiye yatanguje icese umugambi wo gufungurira abana ku mashure kw'ishure shingiro ryo ku Mutwenzi mu ntara ya Kirundo kuri uwu wa 27 Munyonyo umwaka wa 2023, aho yanatanze n'ibikoresho vy'ishure ku bana barenga 1000 bavuka mu miryango ifise amikoro make. Bwa mbere na mbere twagomba tubanze dushimira Imana mushobora byose yongeye kuduha ubuzima, kongera kuduhuza n'ibibondo byacu dukunda byo kuri Eko Mutwenzi. Turashimiye namwe mwese mwashitse hano turino shure rya Eko Mutwenzi kugira ngo mudufashe gushigikira iki gikorwa ciza cyo kwitaho abana bakiri ku ntebe y'ishure, na cane cane mu gushigikira wa mugambi wa Reta wo gufungurira abana ku mashure. Musanzwe mubizi mwese ko indero ariko arahara mu ruganda ntinkacure. Kazoza k'igihugu gafatiye cane ku ndero y'ibibondo. Niyo mpamvu nk'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ariko kandi nk'umuvyeyi ari umwitwarariko udasanzwe kumenya ko abana bacu baronka ibikoresho by'ishure kugira ngo bige neza, kandi tukamenya yuko n'abana bacu bafungura neza ku mashure. Uyu munsi twaje gushigikira abavyeyi n'imiryango batashoboye kuronkera abana babo ibikoresho by'ishure bikwiye, kuko tuzi ko neza iyo umunyeshure adafise ibikoresho bikwiye adaheza ngo yige neza atekanye, na cane cane ngo amenye. Turabona ko dusanzwe turi no mu gihe c'imvura, ni naco gituma twabazaniye n'amasakoshi yo gutwaramwo ibikoresho vya misi yose. Iyo ntumbero rero twazanye ibikoresho vy'ishure vy'abana bashika 1016. Muri abo bana harimwo abana b'abigeme bariko barashika mu bigero, nabo nyene twabibagiye mu kubazanira twa dukoresho bakunda gukenera uko ukwezi gutashe. Nagomba mbonereho aka kanya ko gushimira cane Fondation Chinoise pour le Développement ko yakoranye na Fondation Bonne Action Umugiraneza kugira ngo ibikoresho bishoboke kuboneka biciye mu mugambi bise Panda Pack. Ivyo byose bikaba byashobotse kandi kubera ubuserukira igihugu c'Ubushinwa hano mu Burundi, na cane cane bikaba byabonetse kubera imigenderanire myiza y'igihugu c'Uburundi ifitaniye n'igihugu c'Ubushinwa. Abarundi barayamaze bati hakora mu nda, kandi bati mu nda harara inzara hakazinduka inzigo. Burya biragoye cane ko kuzinduka kw'ishure uri umwana ataco washize mu nda hanyuma ngo ufate ikaramu ngo wige. Abafaransa nabo barayamaze bati mu nda iyo ushonje n'ugutwi ntikwumva, inda ishonje ntiyumva. Niyo mpamvu nk'umuvyeyi nemeye kuba umuhetsi w'uwo mugambi wo gufungurira ibibondo ku mashure. Kubw'ivyo rero tukaba tutazanye ibikoresho by'ishure gusa, twazananye n'agakemanyi k'ibiro 150 vy'ibizinu vyumye bizosahiriza mu gufungurira abana kw'ishure, gutyo abana bagire amagara meza bongere bakurikirane ivyigwa neza. Twarahuye n'abana turaganira, baca barambwira ko ca kizinu cumye kw'isahani iwabo bacumva nk'umugani, ariko ibizinu basanzwe babifungura iyo babirose birya vyo ku migina. No musi rero nashatse gushitsa isezerano ntatevye, nkaca mboneraho no guhamagarira ababijejwe nga mu ntara, na cane cane abajejwe amashure, yuko rino shure wa mugambi w'ikizinu aba bana ntibaze bibagirwe, bashire imbere mu yandi mashure, ntibazokoma baronka ikizinu. Ntitwaje kubahonja gusa, twibaza ko n'urya mugambi uzoca ubandaniriza ngaha. Turashimiye cane nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi kuba yaterereye kugira ngo ibi bizinu biboneke
aho hari mu ikoraniro ry'abakenyezi b'imboneza ku rwego rw'igihugu, aho yaterereye amafaranga y'amarundi ashika imiliyoni 10 kugira ngo dushobore kugura ibizinu duha abana. Nkako aba bana banyu n'abanyamugisha kubona umwaka wari uheze ivyo bizinu twarabirose tuterwaronke ishure duhitamo amashure menshi kugira tubitange tugaca duhera ngaha. Tukabe nkako nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi asanzwe ari mu barimyi ba mbere b'ikizinu, naco gituma yatanze kuvyo afise kandi yimbuye. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'Uburundi Angeline Ndayishimiye akaba atera ivyatsi abashaka guca intege abakurikirana umugambi wo gufungurira abana ku mashure bitwaje ngo ni kubasamaza kuko atakindi bigamije atari kwankiriza kazoza k'ibibondo vyo Burundi bw'ejo.